umubiri wawe n'urusengero rwamwe muyera abamo kuko ntutawuri inda kurandura. Muraho mwese abakurikirana ibiganiro by'ubugorozi. Uyu munsi uwo muri kumwe ni Jackson Mpuzanimana. Turabashimira uburyo mudukurikirana ku mbuga zose ya Facebook, YouTube na WhatsApp. Imana ikomeze kubaha kunguka no kushira mu ngiro ibyo tuhigira. Rero uyu munsi tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo ibanga ryihishe mu binyantete. Hari ibanga ryihishe mu binyantete. Imana ija kurema isi yabanje kuturemera ibizodufasha mu mubiri, ndetse iza kuturema mu nyuma, ariko yabanje kudushiriraho ibizodutunga mu mubiri. Rero niyo mpamvu byose imaze kubona ari byiza byo yashiriye umuntu, yaremye umuntu, iravuga ati ibi byose ni byiza. Ariko hari ibanga ryihishe mu binyantete tugiye kurabira hamwe dusomye umurongo wo muri Zaburi gice c'104 umurongo wa 14. Aranditse ngo umereza inka ubwatsi, umereza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo bakurire umutsima mwivu. Tango hari iby'Imana yaremeye abantu ishiramwo n'intuza n'ibizova mu mutsima. Ibyo nabyo Imana yagiye birema. Niyo mpamvu urukundo rwayo rukomakomeye. Ibyo byaro kugira ngo imibiri yacu imere neza kandi abantu bagira ubwenge, bagire n'inkomezi, bakomeze kubaho. Rero hari ibanga ryihishe mu binyantete. Icambere turabira hamwe ni ibiyoba. Iyo umuntu afashe ibiyoba akabifungura, ibyo biyoba biza bimufasha mu bijanye no kwibuka, kumenya indimi. Iyo umuntu ashaka kumenya indimi byoroshe, hari ibanga riri mu biyoba. Ibi biyoba biza bimufasha akamenya indimi mu buryo bunyarutse. Rero ibi tugira tuvuge twisunze ubushakashatsi bw'umudogiteri bitwa Pamplonage n'abandi. Ariko ibanga riri mu biyoba niryo no bantu bashaka kumenya indimi cyangwa se gukomeza bibuka. Ikindi naco ni ibigori. Ibigori nabyo biri mu ibanga rikomeye. Kurya ibigori bitondera ku gitiritiri bikagenda bigoroye, niko n'umuntu ibintu byiwe abishira kuri gahunda. Si wa undi usanga ishesheti iri kumwe n'ikiyiko, cyangwa asanga ibirato yabishize ku gitanda, safuriya iri kumwe n'inkwi. Ahubwo amenya ingene atondeka ibintu, kandi ibintu byiwe bikama bitonze ku murongo. Aribuka ko abyutse agenda atunganije ibyo avuyemo. Rero muri rusangi ibyo bigori abantu bakunda kubifungura n'abantu bagira umunezero mwinshi. Iyo ukunda kubifungura ugira umunezero mwinshi, kandi bigatuma umuntu akunda kubifungura ari umuntu akunda kubaza ibibazo. Nango ikintu cyose mukoranya arakubaza, namba ari amafaranga waguze akantu mu byo mwakoranya arakubaza ati amafaranga wayakoresheje iki? Amubwira ati nayaguze ibi. Ati wabiguze kubera iki? Arakubuza amahoro gushika amenye idonido y'ikintu, ntabwo agenda uko atakubajije. Rero ibyo bigori bifise akamaro gakomakomeye ku buryo n'intuza n'amasage yabyo agira akamaro ku bantu baba bagwaye amafyigo, bakababara mu mugongo, bakagira nausea, digestion itagenda neza. Ibyo biza bibafasha no ku bantu bafise abana basoba aho baryamye, ndetse iyo bakoresheje ayo masage bakayateka muri litiro y'amazi bakanywa ico cayi, iyo ngorane irahera. No ku bantu bakuze biza bibashikira bikabaho. Niryo banga riri mu bigori, nabyo birakoreshwa. Twitaye ku ntete tukita no kuri ayo masage. Hari akandi kamaro kaboneka mu masaka. Mu masaka naho harimo ibanga. Ku bantu baba bashaka kumenya ibintu bya siyanse cyangwa se by'ubuhanga, bakoresha amasaka. Niyo mpamvu amasaka iyo aja kumera cyangwa se kijya giti cyayo kimeze nka moelle piniere, kino giti cy'umugongo natwe dufise, byagera hejuru rikigonda, ajya amasaka akamera nk'ubwonko. Ndetse muzobona hajya amasaka aja harimo utuntu tumeze nk'utwumba, niko n'ubwonko buteye. Turiya twumba impamvu tumeze kujya bisobanure ko bifashe ubwonko,
ku bantu bagenda bayakoresha rero mu buryo bwo gusanura ubwonko kugira ngo baba abanyesiyase batora ibiharuro, baba abantu bazi gukarikira ibintu, ikintu cose agikora ku biharuro, nta umuntu adakorera ibintu mu ruhombo canke se asesagure. Ni ngombwa akoreshe ayo masaka nko ku banyeshuri babiga nk'ibintu bikazakaze bya siyanse n'ibindi. Rero ibi byose iyo biteranije hari ikintu bibyara, bikakubyarira kuba ubwonko bwawe bwoba ubwonko bukomakomeye. Ariko ntago twobivanga tutibutse kubabwira ko n'ingano nazo ari umwami w'ibinyantete, nazo zifisemwo ibanga. Ingano iyo waziriye zimejeje kujya kuntu imigeri iduga, niko n'umuntu akuze ivyiyumviro akaza akora imigambi. Iyo arose amafaranga ntaca yagura ibyo kwinezereza, yagura impuzu, imyambaro n'ibyo kurya, ubwo aramenya ayo gukoresha kurya n'ayo gupanga imigambi. Ntabwo yamarira mu bagenzi ngo nabo baze bamwibuke, oya, ahubwo iyo yabiriye kujya kuntu imigeri iduga, niko nawe ashakashaka imigambi itandukanye izomuteza imbere. Rero iyo ibi binyantete ubiteranije byose, wongeyemwo n'uburo ukabiteranya aramafu, ugafata ibiyiko 4 kuri buri kinyantete muri bituvuze, ukaca ufata romare ugafata na time, ndetse iyo romare ugafata ibiyiko 2 na time ibiyiko 2 ukabishira mu litiro y'amazi ugateka. Umaze kuba woteka, ugaca ufata ya mafu wafata ibiyiko 4 wacanganije, wakoze uruvange rwayo, ukaca ubiraza mwayo mazi arimwo time na romare. Mu gatondo wazinduka ugaca uteka, ndetse umaze guteka bikamera nk'ikinyigimbe, atari ubuyi, atari n'ubugari, ahubwo bikamera nk'ubuyi ariko budashaye cyane. Ico gikoma unyoye naco gifise ibyo kivura, harimwo no gusanura ubwonko. Ico gikoma wongeramwo ubuki, kuko kirazira gushiramwo ubuki mu bintu bishushe cyane, kuko vitamine C iciva ifise icikora mu buzima bwacu no kuzana itoto ku muntu, ndetse ukongeramwo na gikukuri. Iyo ibyo bikoze n'umuti mwiza uvugurura ubwonko, ndetse abantu ubwonko bwabo bukamera neza, bikabarinda no kwibagira. Umuntu ntumutume isabune ngo acaza n'umunyu, wamutuma ikirata kazana ishesheti. Rero n'abantu iyo batumye ku soko cane cane abana, ibyo babatumye bagenda barabisubiramwo ngo bantumye umunyu kugira ntaze kuzana isabuna wamutumye umunyu. Rero ibyo byose biragenda bikabavugurura. Ubwo ruvange rw'ayo mafu wakoze mu bwo buyi, muri ubwo buryo ndababwiye, ibyo hari ico bivura. Icambere kimwe bivura umugongo. Ku bantu badashoboye guhagarara umwanya muremure birabavura ku buryo umugongo wabo uzokomera. Ikindi naco bivura uko ibyo kurya abantu babirya bigaguma mu nda ntibihoke vuba, ibyo birabivura. Iyo ukunda gukoresha kino gikoma, ntabwo urya ibyo kurya ngo bize bikuguma mu nda, ahubwo uko kuntu bikuguma mu nda n'ubugwayi nabwo bushobora kuvurwa na kino gikoma. Ikindi naco bivura umutwe. Hari abantu bagwara umutwe uwo bitwa akamangu, urya mutwe umeneka uruhande rumwe. Ku bantu bakunda kumeneka umutwe, muze mukoresha kino gikoma. Iki gikoma n'umuti mwiza, hari ibanga Imana yashize muri bino binyantete, n'umuti mwiza uzobavura ibi turiko turadondagura. Ikindi naco ni ku bantu bakunda gukorora inda. Iyo umuntu afise ico kibazo agakunda gukoresha kino gikoma, biza bimufasha cane, ndetse nawe ico kibazo kigahera abifashijwemwo n'Imana. Niyo mpamvu abantu dukwiye kumenya ibanga ryihishe mu binyantete. Hari igitabo biswe Mind Characters, banditse yuko twebwe abantu dukwiye kumenya uburyo ingingo z'umubiri wacu zikora, tukamenya n'ico umubiri wacu ukeneye, kugira ngo ntituze turawugaburira ibyo umubiri udakeneye. Nango indwi yose ntituyimare turiye ibizana inguvu gusa, ahubwo tuze tuvanga, dushiremwo n'ibifasha ubwonko, dushiremwo n'ibifasha imitsi, ndetse n'ibindi byinshi. Abantu bakwiye kwiga imibiri yabo kugira ngo bayitunganye, na cane cane ko dusoma mu byanditswe byera mu Bikorino 3:16 ko imibiri yacu ari yamwe mu yera. Rero ntabwo Imana yakorera mu mubiri urwaye. Niyo mpamvu Yesaya yavuze mu gitabo ca Yesaya 3:8-19 ngo umuntu muzima niwe azoguhimbaza
nkuko ndiko ndaguhimbaza uyu munsi. Ntabwo wohimbaza Imana urwaye canke se uyihimbaze umerewe nabi, ariko kuri mwebwe mwese mudukurikirana twagomba tubibira ibanga riri mu binyantete. Reka Imana ibahere kubyumva no kubyumvira mu izina rya Yesu. Umubiri wawe n'urusengero rw'umwe mu yera abamo, kuko ntawurinda